je narabivuze narabivuze raba sanse ndabivuzemo gusa jewe ntwariye umugore twaravyaranye cyamugaba siyogobesha basi yagenda kubwiza ukuri sivyo jewe sishobora gutwara umukobwa yavyaranye n'umuntu kubera uvuze yuko wewe utotwara umugore gutwara umukobwa yavyaranye n'umuhungu kubera none uretse fate nk'akarorero wenda gutwaye sivyo tufate waravyaranye n'umuntu ameze nk'amavumba par exemple akageza kura umwana wese acenda zico mu rugo we turabana ico civyo ca satinda jiro ni ci wawe je narigeze kwerekeza umukobwa ngo rugiye gutora ngo amahera ngo y'umwana mani mbona kwanza umugabo kwanza yarugotome mu maso yanje mani ukundanye umukobwa yavya ni bibiri urafata regura urabana nawe sivyo none nk'umugabo wawe abonye tugura kurana telefone ngo tuko turashwana ku telefone akabaza uri kurashwana nande ngo no twavyaranye ikindi gihe numisa telefone ngo none ngo bijya biganira ukora ngo nubona yuko umwana ati none wowe bidakuraho Hello bakunzi ba Mijo Talent TV nize ko meze fresh je ni banda shimimana kuri mikro ndayibutse ni Ange Irankunda behind camera ko mumenyereye ni bon trésor today rero nabazaniye umuntu mari nkumbuye cyane naje nari nkumbuye hanini twayirukana kera reka ndamuhe kaze kuri mikro za Mijo Talent TV twayirukana ndi muri Bujahit ariko today urabona ko ibintu byarahinduye imirisho ni bon ugigija kuye muri Bujahit kwera hari hageze none nkumbuye ntuziyomba sinaje kukuraba aha ni muhera Idrisi asigaye ari mu rundi rwego urwego ruherera urwego nyabagi asigaye ari umuririmbyi kwanza njenje indirimbo yiwe njenje kuva ryari kuva kera uri umuririmbyi kuva ryari je byo kuririmba n'ingabire ndabifise kuva kera Idrisi nawe ndagukumbuye vraiment arumbuye none nsoma none umuntu agukumbuye bisiga ngo cyangwa soma none abakumburanye ntibacha basomana ndagukumbuye tuyage ntimubone ibiyigira aha rindi ntimubone ibiyigira ngaha Idrisi n'umwana mwiza vraiment arafise ivyumviro biri kure arahana ivyumviro genre arahanurana harantu rega bakubona ngahanye bavuga ati uyu ntabishasha ivyo nyina guma ukuntu guma wifsinira kazi yako Idrisi atuzanye ikintu gishasha kuri channel yo ya YouTube ikintu gishasha bino tutatumenyereye kandi ndambwiye ati félicitations courage igifaransa vraiment ni ibintu uguma usarisha abantu bro sio fresh yage mu gifaransa nawe turaza gukorana ikiganiro turakorana ikiganiro turi mu kirundi twe dukoresha ikirundi ndashaka ndakwibeye mission kandi barakwivesha abonye abantu bakwiganye bazobafunga rindi anapfa kuza kuyadukiza gutora inoti y'umuntu ega arija nkunda kuvuga tuzokwigana inoti azofunga inoti ugiye ugafata inoti ukayigana ugafatwa na phobie Nero yacandikishije hirya kiganiro cawe ku buryo ta muntu numwe yocigana none inoti ndakuyandikisha none nge ni noti amadolari ko akora ngaha n'amarundi arakora n'ahandi none genda yiganire mu Burundi ni nkuko rero yagikoze none uragenda umufatishe basi oya bazomwifatira wenyene ubona bishoboyeho nganda ko ngene bimeze inoti ya SIMBIZI bayigana gute hari abantu bagenda bagaca bigana ibintu bagahuruduka ugasanga banyereye uravyumva hari upeti bwinshi bagiye barafunga bwiganye inoti bugeze muri parke ngo urumva ngo na SIMBIZI arabikora ati none wewe SIMBIZI kwanza n'umukobwa yene muri Bujahit wayo nyene bigeze kunyara ageze muri parke bamwitwari atagura Nancy igeze gukora ikiganiro hama mu kiganiro yakoze acavugamwo umugore araho ngo ntazi kuririmba
ubwo nyene no muri parking ngo na Idris yarabivuze so nije batumyeko wewe bakikuvuga ko atazi je narabivuze me narabivuze raba sase ndabivuzemo iyo sase rumba nabivuzemo ntashaka kiba kirimwo mugabo gacuhurudu gatebana ngo ujya mu mukecuru ntazi kuririmba yariganye inoti rero inoti yiganye na inoti yiganye utegerezwa iyo ni akuna ABC urabyo rero n'abantu baze barafata bigana inoti ya SIMBIZI bazobamarira indani ni nk'utwara umugore w'abandi umugore w'abandi nyene ni hatana twese amabatwa naje ntibamutwaye batwaye bamaze gutwara umwe wewe gusa jewe ntwariye umugore twaravyaranye kanda kubwiza ukuri kakana wajira kuri stade wokori hari abantu batayibonye oya umwana ugasha wihenda rero umwana ugaca umutwari wawe ndavuga ati aleze twara wazomba saa 9 z'ijoro cyo kuraba umwana wanje uranga none urwo rugo nta mategeko go warufise urwo rugo rufise amategeko mugabo ruba rurimwo umwana wanje ndamuguka mutwara ruba rurimwo umwana wande urwo rugo sindavyanse rego ni gwaho ndaguba wabishizemwe inzigo iyo ivyanje kandi uza kubiraba umwanya wari wose ushaka nukorako je umugore yambwa titwara ego ningana gusa nuko umwana wanje umutwari wawe atamutwaye nawe arezi nta kibazo saa 9 z'ijoro uja kuraba urugo rw'umuntu vrema ndakumbuye umwana wanje wowe ubishizemwo inzigo sa wowe ubishizemwo inzigo oya sinanziga birimwo saa 9 none turi umwana wanje ndamukumbura umwe ubu ufise indi objectif share kare umviriza woza saa 8 z'ijoro kiki biti ni sawa shaka umwana wanje shaka umwana wanje muvyure ngoma nje kumutembereza ni muri umupfumu uwo muntu umbwira umuntu yombuza umwana wanje iyo barinde aho kana nakabanye kuri stade ndavuga ati uyu mujama Ismail bamusunduye umugore kandi bari Ismail gasore Ismail naba nambara abana babiri bari umwana ntavyonze ndambwira ati rero umugabo nambara ivyo ibi bagukoreye ari ivyo twereka ndakwerekera ndaguhe imitwe cyabibaza nk'ubu dufate nk'ubu twaravyaranye hamubana n'umugabo wawe hiyo kaza ubona mwijoro ndaje kwana matara pipi ku muryango nene ndamwivye umugore ari nta mugore biba busingwa mutoye wa Sidibe ntiyamwivye bari ufunga ndoa ya Shamuga siyogobesha basi bagenda kubwiza ukuri sivyo kiwe sishobora gutwara umukobwa yavyaranye n'umuntu kubera none we nta mwana uravyara none kwe kujya mugore utamutwaye wahe ujya mugore mwavyaranye sinabwiye wa mbere ntibamutwaye uvuze yuko wewe utotwara umugore utwara umukobwa yavyaranye n'umuhungu Nibikunda reka tukirahogere urafise umwana wewe umwe mbega bangana babiri ufise abana batatu abo bagore yaragiye ku mugabo ataragenda mbere rindira ataragenda kubera iki utamutwaye kandi waramuvyaye oya ntavyo yashatse none uca wibaza yuko acaguma muhira kurerera umwana oya inde anderera umwana gute aguma ku mugabo none ntiyaronse umugabo none si sawa ni sawa yiri ni sawa bumva yagize fo umugabo gutwara umugore oya ndakubwiye ati jewe kivyangu kubera iki basi duhimba kubera none uretse ufate nk'akarorero wenda gutwaye sivyo tufate waravyaranye n'umuntu ameze nk'amavumba par exemple akageza kura umwana wese acenda zico mu rugo we turabana ico civyo ca saa 9 z'ijoro ni ci wawe rega nyene igari ci wanje nyene kubera ni kubera ivyo nije no bikora shabaze rero nk'uwavyaranye wewe dufate nkawe nk'umugabo wawe
ameze nka jewe ameze nkanje ivana ameze nka bavyara uwo mwavyaranye ameze nkanje ase n'ivyumviro nk'ivyo reka ivyo bintu reka twatanguye atari muri mudu mugabo urabona umugabo ariko ararenza tudahendanye wewe uzi ko wavyariye iwanyu je narigeze kwerekeza umukobwa hari umukobwa gwavyaye gwigeze kunkunda man ngo rugiye gutora ngo amahera ngo y'umwana man mbona kwanza umugabo kwanza yarugotome mu maso yanje amahera yu hamushumbi wavyumvise bo gute wiyumvise none ko iby'umwana bategezwa nenda kubaze warafushe kandi uzi neza ko atari uwawe oya we numva yambwiye ati je byaraheze nujya none mwana bandanije cyane ico gusa gisigaye gitwara imena gusa nta reka man ukundanye umukobwa yavya ni bibiri urafata yegura urabana nawe sivyo mugabo uca wiyabonesha ku mukardiologue kugira umutima ugume uri enfant nkanje igenda fuha ukindire munashwanye acha postinga wa mwana wanka umwana wewe inde oya umwana we niumva yuko se wiwe muguma nabo batatu bose uruja kubaraba yari wambere yarantelefone ngo Minerval nambwiye ati sawa ndagwaye nimero z'umuntu wo munyakabiga mu telefone yaguhe kugira iki mirindi mikwegana ugasanga bubana n'umugabo sabura nipigia mie tena unanambia ya kunambia ntago ufite umwana none ku mugabo none umwana uwo mugabo ni wa mwasiyo hacanga ni wo mwasiyo je nigenda mwasira mugabo rero agaca yanka inzira ndamuhaye ati we gusukira kumubwira ati umwana akeneye iki cha kuri uwo muntu kugira ntihagire none nk'umugabo wawe abonye tuguru kurana telefone ngo tuko turashwana ku telefone akabaza uri kurashwana nande ngo no twavyaranye wowe umugabo umva yotekana nari yaravyanze ararahira ati je uwo mukobwa sinshobora kumurondera nuko nshanda mubwira ati oki nkeneye kwikintu ati sawa uzorondera ikintu cyose cy'umwana uzokenera uzorondera hanje aho simba ngeze neza vraiment mugara gukunda sha nango shaka kukumva anyumve gute kandi ku mugabo no egaho kaciye ntihacukwa sinigotema bara agiye usanga ashaka kukuramutsa aramutse andamusa gute je barandamutsa kare ntiyakuramutsa imvise ibiganiro byinshi kuri YouTube akeneye zarakuraba arazungurusha gutya ikindi gihe numisa telefone ngo none ngo bijya biganiro ukora ngo nubona yuko umwana ati none wowe birakuraba kugira umuvyeyi nka Idris Breve oya rigasha wewe ufite umugabo wawe agufumbatira sasa wewe ukurabazwe nivyo wanje aho yuko afise undi muryango arafise umwana kandi papa ni wewe mama ni we yewe ndi papa Jean original yumvire basi mutu byaranya kana vraiment ngene kubona uzuraza kumuraba saje ndazijo oya nukuri jewe oya kwaze wavuze urafopa savuze yuko ufite imigambi yo kurongora n'ijyana vuba si franga zinakosekana sitakuya araza tu ntabwo bamfise jewe sasa nabikubwiye ko nzorongora muri no mwaka uzosaba kubyara wararongoye zavre inyuma y'imyaka 2 dore nkagiye kugira uvuga ati ugomba uzumpa ikiganiro nagiye kuri Mijo Talent officiel ntumbere yo kubona yuko ari je noza kuyagira kuri micro ziwanyu kubera uri umuntu w'abantu agura konda ne muvyo twavuganye byose ikintu c'akamaro niki nushaka cyega ivy'akamaro ivyaye ivy'akamaro byubaka aze vyubaka n'ivyuko je n'uvyuko mparuro kurongora umugore yavyaye umukobwa yavyaye twakivuzeko jewe SEMAVUMBA singeza n'umugore wawe bamutwaye sawa ariko systeme twara oya mugana umugore wanje wara nk'ubu par exemple nk'uyo wundi uyagiye umwana yamushize kwa inakuru anashizoja kurondera oya nje ngenda kumutera kuje imyaka 7 mugani iya mutwara aya naho narabizi ko atavyo kubahuka
arakuzi wewe ko uri arabiza nabiyo mumuza kwa inakuru hama mwana kandi urumva ikintu kiryoshe nkaje dufate nka uri umwana wanje hojaye bisigura hojaye dufate nk'uri umwana wanje ufate nka mama wawe yararongowe ugiye ku mwana wa SEMAVUMBA kumani ntahuja yato wabonye papa wawe mva uri partout hewe umhungirayi hehesi niyo mpamvu ugenda ashobora kuza kurera umwana wanjye nkaza mimi haye ni muri kumurugara amarido mugomba muryame nkacanza kuraba umwana twicara muri barusa namba muba muyifise twayaga n'umwana mugaca muguma murabazamu Idisi muri entertainment yacu ubona aho igeze muri runo rugero igeze he ku bwawe namwe igeze gusa nuko mbona bariko batuzanira udukobwa twiza ni he ubu yakandi wewe urabe no mu muziki ariko hazi inkumi nziza ziririmba neza nkaba Meili nambari Vani yande ntumbaze kera entertainment wazi mpamvu wowe wambwiye ati vy'umuziki je narakora umuziki nkabona ati nta biriko biraca ingabire ndayishira pembeni nza mu bindi mwabura ko arazi ibikobwa byiza kandi abana bize hari n'abakobwa numvise bahejeje ma university za Chine zande bariko baraza bakora music umva ubona yuko nabantu baje barafise vision barazi cyo barondera barazi n'ibintu bifuza kugera rero plus urumva ino game yacu ibayemwe abantu bafise vision adakora ibintu kugira ego ni passion hari abantu ari passion mugabo mu ubuzima duhari dufise ubu nuko passion tuyigira source de vie urabyumva kimukunda ukiyaranja ku buryo kikubera umutahe w'ubuzima umushinge abantu bashaka kuvuga uti jewe ego naragiye narize ndaheza za kaminuza mugabo ndafise ikindimo ivyo nize peut-être ivyo yize n'abavyi bo barayimushitsemo ndaza abantu benshi ngaha bize kwera abavyeyi je ndankunda vize mujiganje yize n'umuganga ni docteur mugabo kubera atari ibintu vyiwe nta nimwe ndigera abona ngo reka aravura abantu yaciye yishingira ishirahamwe ngaho ry'abagore wibera muri ivyo ishirahamwe y'abakobwa aguma atanga yego aratanga amakotex n'ibiki akagisha ingene babishora mugabo sinabona ngo reka afise cabinet niki parce que n'ibintu igikiganga urabyo hari umuntu usanga rero n'aba engineer bansana ba docteur mu bintu mugasanga si ibintu vyabo urabyo rero hatangiye kuza rero abaririmbyi bafashe umwanya akicara ku ntebe y'ishuri akavuga ati je ngoma investe mu muziki kwafise vision no gushigikira uravyumva gusa ingorane dufise entertainment yo mu Burundi ni imwe iraroze uciye ubwenge ntibaguha umwanya bacaho gufyonda ufite irimwa aba promoter bafise ama complex uravyumva ni hamwe uzosanga aho nyumurimbyi uciye ubwenge cyatangura gukwagiriza ngo uraroka harabarimbye ngaha nzi neza yo wicaranye no kumvyiyumvire byo nk'aba master talent wicaranye nawe urumva n'umuntu afise vision afise aho yavuye urabona ingene master talent yasubiye inyuma nani kubera iki muvunira akagoye bamaze kubona ko uciye ubwenge bashaka gufufsenyora niko bimeze ngaha afise mu mutwe bien asha bien mais babonye ko uciye ubwenge bashaka gufata imarto masse pa umurozi bashaka kudiaboliza ufite aba promoter bakeneye abantu b'ibigugu none byogenda hote kugira ngo iyo nyundo Jean bagomba kuyikubita ukayikwepa hakeneye ko muha promotion abantu baciye ubwenge ino game yacu ikeneye abantu baciye ubwenge iyi entertainment rero aba bantu zenya aba genre muri rusange namba dukeneye yuko twavansa urabona avant mu myaka yahera bana ubudenema nuzenya satbi yaragiye gukora concert muri Tanzania sibyo mugabo kera wane nduru bateye basancho amisi baragira amatourne muri Europe uravyumva akava nga mu Burundi agiye kugira tourne muri Europe
ese uri kuravuga yuko ati umuziki wacu uri kuravansa uvuye ngaho ugiye muri Tanzania urumva ya media baba bashagomba kuhatarisha memwibagiye yuko bacancu bakora amaturne none kugira tugarukana ayo maturne yabaho nakazi kiwanyu ni ya entertainment hakwiye kubaho ivyigwa by'abantu b'incabwenge batahura ati twavuye ino turaha twarasubiye inyuma pana kurumva ngo twaravansa turonka umuriyoni w'amavi muraronka millions de views abaririmbyi bakigira mu abandi baririmbyi bateye imbere sivyo bana bajya aba media muri Tanzania aba Bruce Melody baragenda gukora ama concert za Etats-Unis za Europe zande baragenda apani bya Fizo agenda muri Europe kubera agiye muri vacances n'umugore wiwe bagaca bamuprofitira oya pana bike Gavyo ushaka ko muvanga kuri invitation twagiye kwidiri tourner Gavyo kandi bazovuge ngo bajya ngo ba mudibu aya ujyasanzwe aba mu Bwongereza singari amasi bije navyo nemera cyewe je mbashaka umuririmbyi bana kwa Diamond Platinumz karere yiwe ikorera muri Tanzania uko kwa bafari pupa bose baba muri Congo mugabo baragenda bakagira amaturne ugasanga agenda yabe mugabo basubira gutaha mu gihugu bavuye uravyumva rero ivyo ico nico kintu namba abavuga ngo ngumva ngo umuzingo be international ngo biki sivyo kindi kintu naco mashaka nkunda kubwira abaririmbyi nibabanze kwanze bagwane baronka umuziki uri local bajya bacancu namba baragira rya amaturne kijyagiye bari bafise umuziki uri local baririmba umuziki yo ngaha me uyi bagenda bagakubita ibi Nigeria bagakubita ibiki ngo bashaka kuba international mapiano uko niko kuba rero loko kwa mbere kubaho kutitahura kutamenya ibyo niyo mpamvu je ibintu bya entertainment potre yambari toka uko ubu nuko ironderera igikumi ciza tukiyagira ivyacu tukiyagira mu gifaransa ciza sivyo sange ndonse umusani none bashaka kuba international ategeza kuvuga indimi zo hanze cyo dukora interview mu kirimi twakuze twiga igifaransa Kwerugiye ukavuga igifaransa biroroshe kugira no muri Europe babone ko bakuzi ba Mijo Talent TV reka ndababwire ko ndabakunda cyane yari Angela Irankunda na Simbizi SEMAVUMBA umuzukuru wa Muhenyanga ntajugumba nyagasobozi tukaba turabanyoni yarugure y'intu page yiwe Muhenyanga kuri Facebook ndafite page twa Muhenyanga Facebook gusa ibiganiro byose by'igifaransa niyo ndabishira muje kuraba mukurikirane kugira ngo atere imbere ari Faustine umuntu usanga yawe kuse hari nimubone karatwenga nuko haba hari akantu ariko vuba bizogenda neza shama Ibrahim yego mawo cyane ciao je vous aime beaucoup